ariko Jordi Liongola we icyo azanyikiye ko nubwo aheruka atacu yaduhaye Bonfils Caleb presence yiwe ariko muri equipe nationale tuvyanke tuvyemere ubu dukeneye presence cyangwa se dukeneye umusaruro mu kibuga ariko presence ya Bonfils Caleb yarigeze batamusaruro itangase ya Korap herutse Korap imbere yuko iyi Korap iheze yaratumwe ko hanyuma avuye mu mvune yakoresheje inkino zingahe twaramubonye ubivuze neza atavuye mu mvune sivyo ana muzi kuvuga ngo aragerageza gushaka kugaruka ugwego no musi gwiwe twogwishimira gusumba se ibihe byose yabayemo uyu munsi mu basatirizi dufise ninde utereka hajya imbere ya Bonfils Caleb tukeneye gupima ugwego rwa Mbanza ni yabari eligible ukinira equipe nationale ko gukina mu cijo ca kabiri mu gihugu c'ububirigi kandi ukabona ngo ofisiyo minota yamaho kuko no munsi beno batakisha bose Dobra abasatirizi babiri Mbanza abasatirizi babiri cyane gusaba kutegeza ku ofisiyo umwe basi ariko Karebe tuvugisha ukuri ikarita yo gukina nta ifise none Karebe uyu Mbanza tuvuga uyu munsi Karebe arakina gusumba uko yotsinda sivyo Mbanza tuvuga turavuga uyu munsi tumaze kumubona ryari nicyo gituma gato muri iyi system ya y'uyu mugabo yitwa Sangwa dutegerezwa rero kumupima tukamubona izirizo nkina ego no munsi mumenye niki Sangwa ariko arategura dukeneye guheza mwino tsinda turi en fraîcheur dufise yo fraîcheur sivyo mugabo nugutegura equipe uvuga ngo sinzogera mu nkino zo kurondera tike kuzokina kane ncibaza ngo mbege equipe yanje imeze gute nico mvago no munsi kwa Sangwa Mayani Patrick mvago twogira iki yondera canke se yo twona mubaza sivyo ikini naco Mayani Sangwa nako ni Sangwa Mayani Patrick umunyereza mukuru wa equipe nationale mu myaka 3 iheze irenga tutakira kuri equipe nationale ku ncura mbere tugiye kwakira mvago twakira equipe nationale tuyakiri canke se tubone inkino zayo kurinde kuri stade yacu muhira kuri stade Intwari no kuvuga ngo ni match itegerezwa kubonamwo fresh cyangwa se kubonekamo fresh y'ivyo abamenyereza bose shobona na Sangwa Mayani Patrick nako na Sangwa Mayani Patrick bariko badutegura muri iyo myaka 3 bro bisobanura ko vyanka vyakunda duteza kubona equipe nziza duha umusaruro muri inde mwino match ya Kenya kuko match ya kabiri tuzokina na Gabikenere zitakugira ngo yiruke na Côte d'Ivoire kugira muri qualification yo iracari yamviya qualification uyisanze Franceville muhira nibaze ngo ni ibintu bizwa byorosha muga gukina na Kenya natwe Kenya nayo iravuga ngo ni nabatsinde Burundi ndabaje imbere amanota 9 na 10 iyo freshere bakene nanje ndashaka kuba ncenda yize kandi umenya ko tukaje Gabon hajya nizo tukaje na Seychelles na ni Gambia sinzi wavuraba nigoro kino nyene gwa Kenya tuzokwakira muri zindi zisiga tuzosohoka nico gituma ino match ni match ya return kwanza yo kugaruka kuri stade Intwari mugabo umenye ngo ni na match kuko ni match tubonyemwo abakinyi benshi Sangwa Mayani Patrick mvaga yatumyeko yarabasubirije warashima n'abakinyi benshi dufise mu myimyerezo ya equipe nationale nabaje nka plan B mugabo beza je ndashidikanya ko abakinyi Sangwa Mayani Patrick yatumye kugira ngo baze gusubira batazoba bahari arabakinyi beza twavuga tuti mbega kuki batavuga badahamagirwa nabo bazogerezwa kugeragezwa muri equipe nationale byose rero bivana na Ange nivyo equipe nationale igiye kurondera muri rukino na Kenya ico tugisohoke ko twinjira novuga ngo ku mugabo yitwa Vyinshi Romeo Mbanza umukinyi navuga ngo w'umunyakongo Brazzaville ariko yahamagawe novuga ngo muri equipe nationale y'u Burundi amakuru hari gushika kuri uyu mwanya nta muvyeyi numwe w'umurundi afise nta mwene wabo w'umurundi afise nta tante nta muvyara w'umurundi afise ntiyigeze aba no mu gihugu cy'u Burundi muri make n'ijya mbere ashitse mu Burundi no bwa mbere ashitse mu Burundi ahamagawe muri equipe nationale y'u Burundi ariko we yaganirijwe projet yumva yoza gukina equipe nationale Ntamba ntabwo yigeze aganirirwa wa projet ese bo muhamagara batamuganira histoire ivuga ko ahubwo wumva ari ibintu vyokoga uko gusa ataganirijwe kandi akubwira nuko bimeze histoire ivuga ko
Mbanza n'uyu abantu baramubona Vyinshi kuva kiri muto umupira wiwe yawukiniye mu Bubiligi bivugwa ko kuza kwinira equipe nationale uyu ntiyabaye evuriwe muri Afrika witonduze kuraba neza yabaye evuriwe muri Afrika mugaja mu gihugu bigakiri muto bivugwa ko gukinira equipe nationale sinzi ko wanabi byana kuko uyu yaje muri projet za tubazane twaramubonye muri projet ya tubazane ya Cedric Feitoto mu byo Cedric Feitoto yanditse kuri Pajo ya tubazane bivugwa ko nibyo Vyinshi Mbanza siko yitwaje ntabwo yigeze cyangwa se nta muzi n'umwe nta rasine n'imwe ikomoka kuri equipe nationale nako mu Burundi afise sivyo ne est formé à Brazzaville l'attaquant Romero Vyinshi Mbanza 24 ans imyaka 24 akinyiciro ca kabiri mu gihugu cy'Ubirigi agiye gukinira Burundi cha kabiri deuxième division bivuga ko ahubwo ubwo yari mu Bubiligi avuye muri Centrafrique iwabo Sangwa Patrick ari umwe mu bantu bamufashije kumutegura no kumuronderera imigwi gushika hageze no munsi muri deuxième division bisobanura ngo kuza gukinira equipe nationale kuri Romeo Vyinshi Mbanza bifisaho bihuriye n'umubana afite n'umumenyereza wa equipe nationale gusumba uko azi Burundi cyangwa se ko yabafise amamuko mu Burundi bien sûr sinja kure yukuvuga ngo yaganirijwe na projet yaganirijwe imvugo yaganirijwe na projet imvugo yaganirijwe projet ya equipe nationale mugabe bivuga ngo igituma no Vyinshi yaje gukinira equipe nationale ngo nuko umugabo bita Sangwa Patrick yamufashije kugera hageze kugira agere mu cyimba ngo muri mucica kabiri mu gihugu cy'Ubirigi yamufashije ibintu binini muri karere yiwe ari na mpamvu rero ngo yacavuga ngo bivanye mvango n'ivyo imvo yaganiriye n'umumenyereza wa equipe nationale reka mvuga ino reka nsome ino post ya Cedric Feitoto yitariki 23 z'ukwezi k'umunani kuko nizere ko inkomoko na Vyinshi Mbanza yoba biturusha gusumba kuko twamubanye bwa mbere avuga muri tubazane benshi Sangwa Patrick ukijanye n'uwo mukinyi yishe Feitoto ngo ikibazo cerekeye n'uburyo SKF nizo duhana kirisha umukinyi biki ivyerekana impamvu Romero Mbanza ashaka gukinira equipe nationale y'u Burundi nuko igihe yari mu makondisyo akomeye cyane hariya mu gihugu cy'Ubirigi ari Sangwa Patrick yamufashije mu mugongo kugira ngo aronke umugwi gushageze muri deuxième division niyo mpamvu rero Romero Vyinshi Mbanza yumva ko yokinira Burundi arico gihugu ashaka gukinira gusubira ibindi bihugu byose naho nico cyatumye no mugabo Romero Vyinshi Mbanza hazokinira equipe nationale narinde gucisha amaso muri kariyeri yiwe ndaba amakipe yagiye aracamwo nivyo uyu munsi ari muri Desjardins hari ama equipe novuga ngo yagiye aracamwo ariko uyu munsi ico nashaka kuraba nticari cyo kumenya ngo azokoreshwa gute canke ngo avuka he ahubwo nashaka kuraba ngo umusaruro yotanga n'umusaruro nyabaki bihuye n'umukenyero w'umugabo yitwa Sangwa Patrick Mayan n'abandi bakinyi dusanzwe dufise muri equipe nationale uyu munsi n'umusatirizi pe mu byo ndi kubona hano umugabo yavutse tariki 27 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2000 si byose itariki 27 z'ukwa 11 kwisura ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 za imyaka 25
donc afite imyaka 24 currently ni currently akanura gakundara twibandanye n'umukinyi yavukiye muri Congo Brazzaville sivyo umukinyi umugwi witwa AS Vita wigeze kumwifuza ko yawukinira ariko je mu vyo mbona hano n'umukinyi yaciye muri Mali muri equipe yitwa Joliba equipe ikomeye mu gihugu ca Mali yitwa Joliba yarakineye kuva mu mwaka wa 2020 wumva ngo uko kariyeri yiwe yihuse kuva mu gihugu akabafite imyaka 24 sawa kabisa ivyo kuva mu gihugu 2020 yinjiye muri Joliba aracari muto cyane ariko muri aka kanya kuva muri Joliba yakineye equipe yitwa Zodima akinira Wanant akinira equipe ya Shifang akinira TNN uyu munsi ari muri equipe yitwa Patron Sosthene ciciro ca kabiri mu gihugu cy'ububiri ciciro ca kabiri mu gihugu cy'ububiri twanashima reka ndaho buryo ihagaze barakubwira ngo ijana ku ijana 100% n'umukinyi yumva yishimiye gukinira equipe nationale Ntamba mu rugamba ibihuriye ku mubano afitanye n'abari hafi y'umugwi nserukira gihugu no mumenyereza gusumba uko yobaza igihugu cy'u Burundi bisanzwe hakacagaruka cakiniro warojeje kuvuga ngo dufise iki kiza kwemeza ko uyu mukinyi ataza gutuma hari ibihano bigomba gufatirwa u Burundi naciye nca handi hantu ngirageza gukora recherche zishoboka nza gusanga hari ahantu maze kubona ko hari basa n'abamaze kwa registramwo ko hari equipe yo mu Burundi yo yaraciye ya registrement yakozwe equipe sindi buze kuyivuga turabe nyereke twirabire shanira Patron Sosthene bari mu kiyoto ca gatandatu mu nkino 8 hariya mu gihugu cy'ububirigi babisa amanota 16 ubuheruka batsinze equipe ya RS Kempezone bitsindo 2-1 Vasima Banda yari muri squad yatanguye mugabo yasohotse ku mota 46 mbere yayo bari bakinye na Genk batanze imyaka 23 bayitsinda 4-1 anatsindamo kimwe gushikora munsi Vansi Romeo Mbanza afise ibitsindo 2 mu nkino 9 amaze kirino equipe no mwaka ako Mbanza numva ari izina ry'ikirundi Mbanza ubumva risobanuye ikisi umwaka weze ari kumwe na Mbanza bugabo ko nimero 9 bujyara ko nimero 9 mwaka weze ari kumwe na Patron Sosthene yakinye inkino 11 mu mwaka weze atsinda ibitsindo 3 gusa ndakwereka isakano ka equipe kanyereka bamaze kuba bakorera registrement yarakiniye ikipe niki yo mu Burundi ivyo birikuye he uraraba izo source za oya twe turabizi ko ata equipe yo mu Burundi igeza ki oya ariko muri registrement zimaze gukogwa kandabahe nihere ndara sitwe gusa tugomvye kumenya navuga ngo uko yoba yarevuriwe aho yaraherereye mu gukura twabonye ko yahereye imbere mu gihugu equipe twase vitiza kumubona Joliba za kumubona mugabe ivyo ntavyo twitayeho twe turaraba ngo eski izagiwe urapa izagiwe rishobora gutanga ikintu ngo muri equipe nationale ari naho nshaka cyo tuza Edi aratubwira ngo equipe nationale muri rusange tuciye ku bakinyi bagiye batandukanye aba ba Mukono Dinyo yaba ba Mbanza n'abandi bagiye batandukanye ariko gato tubanze turabe hari icyo Burundi bwaba busumbya Kenya twohera ko tuvuga ngo iki agomba kucempoza mu kibuga
Kenya kagira munsi yacu ku rugero rwo kubona result positive ku Ntamba mu rugamba. je mbona uru rukino niyo ubwo bugwa gicuti. Wabibonye? Wabibonye se? Uyu mukino niyo uru rukino niyo ubwo bugwa gicuti. Sivyo? Ni rukino tugomba gutsinda. First of all tutabura igitambara, sivyo? Hano kuri stade senior team y'abagabo itsinde abafana banezerwe, sivyo? Ntaratangura kukana umupira w'amaguru mu Burundi. Uriko uravyumva? Hako wewe watangura gukurikirana ryari ko mbona ujya unamusomvye imyaka. 74. Urumva? Yamara idashobora kuba yahoze. Iriya myaka ni yakaza ariko. Yamye. Yamye? Ni Kristo se jani Muhammad. Muhammad. Ntacyo mu nyumvako. Urumva rero iconzi yakinye muri Primus League ntaravuka. Urumva rero Mbanza akine equipe nkuru mu Burundi. Yabaye na maire bitaye. Yarakire n'amakompetisi atandukanye agiye yevuriwa mu mechi itandukanye equipe nationale. Ya mbere. Zemo pisine. Isire corrompi bro. Yareka nta corrompiasi yagaye. Isi. Bandanya kugira ngo tunasohoke novuga ngo kuri dossier y'uyu mugabo. Uri kurumva? Ugerageje kuraba kuri equipe yacu je mbona naho ndakubwira naho yakaba yari equipe ari match ya gicuti twakagombye gutsinda Kenya. Bigaragara ko itadutsinda ariko natwe ntituyitsinda kenshi. Inkino zitatu ziheruka twaranganije. Ariko tugomba kuitsinda kugira ngo stade tuyihumugisha. Kwatsi bukomeze bumere. Sivyo? Ikindi ni equipe tugiye gukina itoroshe. Sinzi nimba mukanya waruvuze ko bafashe urugendo. Kenya baje reka mukanya Clovis ndagenda mu amafoto. Bafashe urugendo baza hano. Equipe ya Ben Market yabaye cegera cha Eric Ten Hag. Niwe yagiye avuga Vyinshi kuri Manchester United aravuga ati equipe ari ya yo tusabye umukinyi ntabwo ari we baduha uriya mugabo arirukanywa ariko bigaragara ko abo yasaba equipe kandi bimaze y'Ibihari. Ben Market rero iyo experience yo kuba yabaye umwataka akomeye equipe yiwe munzi ko mu miseze yahora muri Chan batsinda baronka amafaranga so bashobora kuba bahawe n'amafaranga menshi. Kenya imeze neza. Bashobora kuba bahawe n'amafaranga hariya kugira ngo bazanyire abakinyi bagiye batandukanye. Nagiye mbona Clovis ni isi yameze neza. Noya Mbanza Patrick yari na Burundi na kandi ku ruhande ese kuwa kane ko hatagerara kuwa kane haragera n'umusibo mbona hana TV equipe imanukanye umwataka yitwa Michael Orunga mubi sana mubaya ntanya nakira muri sinakira muri Premier League Joshua Michael Orunga hapo na Premier League gatsinda sure akina muri Al Arabi equipe yitwa Harambe Stars ekaba nashaka Clovis anagire ko kugira ngo dusozere kuri mwataka afise emetre na Nsenge bro bafise umukaseri yitwa Alpha Onyango bafise umwataka yitwa Bwire Brian bafise aba defenseur bitwa ba Steven Owino ba Okwalo bafise aba winga bitwa ba Ochieng. Ni equipe imeze neza ariko uko bamera neza kubona ko umumenyereza akoresha system yabane umwe uko yamera neza kose iyi ni equipe tugomba gwe tuyije imbere cyangwa se nama dushaka kuba abanyuma muri natsinda gake none yo kiza kudutsindira muhira ako natwe ntitsi ni tuyitsina mugabo harageze ko tuyitsinda. Statistique z'imatch z'inyuma zerekana yuko Kenya nayo mu nkenesano ziheruka yatsinzemwe zitatsindwa zibiri natwe twatsinze zibiri nyene dutsindwa zibiri tunganya rumwe. Hajya barafisa ababinational benshi se umva iki kintu sikumuzana ibintu bishasha we nibi Kenya izanye umwana yitwa Ryan Weshiel Ogan imyaka 20 sivyo ku myaka yiwe 20 yambara numero 15 Ryan Ogan Weshiel akina muri Wolfsburg wumva iyi parko Wolfsburg Academy yakinye muri equipe yitwa Galaxy FC sivyo muri Kenya
aza gato muri ekipe yitwa Sunrise FC, ahava yinjira muri ekipe yitwa Rainbow, acaja muri ekipe yitwa Elite Falcons, sivyo? Yongera acagaruka muhira gato muri ekipe yitwa Tusker FC, acatsinda ibitsindo 17 muri match 15. Ibi bitsindo 17 muri match 15 nivyo bimuzanye muri ekipe nationale, ari navyo vyaciye bimushira muri ekipe yitwa Wolfsburg mu gihugu cha Autriche, sivyo? Bishoboka ko ishobora kuba bubaye bugira kabiri, kuko imbere ya Seychelles yatsinze ibitsindo bibiri. Mu bitsindo bitanu Kenya batsinze Seychelles, Ogamo yabonye nko bibiri, Sinchenge kimwe, Orunga bibiri. Urumva abasatirizi bo kwitondera ya Kenya. Uyu Michel Olunga nawe n'umukinyi mwiza 14 kapiteni wa equipe nationale, kuko yaciye muri Liberty Sport Academy